Hello wakunzi ikiganiro Weekend Choice ndagarutse kandi nje Ngabimana Honorine nje kubashikiriza ikiganiro Weekend Choice aho nkunze kubabwira ko ari ikiganiro tubategura indirimbo zitanu zishobora kubafasha kuryoherwa muri weekend canke zikabafasha kuba weekend yanyu ikagenda neza iyo muriko murazumviriza. Ico ndabasaba rero ni kugira j'aime, commentaire, partage hamwe na sabone kugira ngo uzokomeze kurikirana ibindi biganiro canke ibindi bikorwa bigenda bica kubonesha ko yacu no repeats no haven't. So ndabakiri rero ndabahaye ikaze tushobora gutangura ku ndirimbo ya mbere, indirimbo yitwa Uruwa mbere y'umuririmbyi Obed Zawadi. Indirimbo iryoshe cane, indirimbo ivuga ukuntu Imana canke Yesu ari uwa mbere ngo mu bikomeye nakubonye ukora mu bihe bitoroshe mu buzima bwanje. So nawe ushobora kuba wabonye Imana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu canke kuva ku wa mbere gushika gatandatu canke kuva ku wa mbere gushika kuw'Imana ukabona Imana yabanye nawe, hari ivyo yagukoreye, hari ivyo yagukoreye swate mu kazi kawe, swate ku muryango wawe, swate mu vyo wirigwamwo. Rero iyi ndirimbo ndayigutuye, urashobora kuja ku rubuga rwa YouTube ukandika Uruwa mbere by Obed Zawadi ucuyibona, ikomeze iguhezagira, ikomeze ituma weekend yawe uryoherwa kandi wibuka ko Imana ari ya mbere mu buzima bwawe. Iyindi indirimbo yitwa Ndi hano y'umuririmbyi Jean Christian iri imbere. Ni indirimbo ivuga ndi hano nje ku birenge vyawe. Ushobora kuba amazi indwi yose wirigwa mu business yawe canke amazi indwi yose wirigwa uhangayika n'ubuzima canke mu kazi kawe ugasanga ntiwaronse umwanya wo kuba ku birenge vy'Imana, ntiwaronse umwanya wo kubana n'Imana exactement. Reka rero ino ndirimbo ndayikwifuje kugira ngo igufashe kubana n'Imana, kwegera kuba ku birenge vy'Imana, hamwe n'iyi ndirimbo wumve ko Imana ishobora kugirira neza mu buzima bwacu. Nubwo twokwiruka mu bintu twobiheza, ariko iyo tubikoze turi kumwe n'Imana, Imana ikabana natwe biragenda neza. Indirimbo ni y'umuririmbyi Jean Christian iri imbere. Ndakubwiye ntija kuyikurikirana kugira ngo ushobore gufashwa canke ushobore kuryoherwa na weekend yawe, kandi kiri naco ushobore kumva ko wegereye Imana, Imana wongeye kumva ko ibaye mu buzima bwawe ukundi kurusha uko woba warayibonye canke kurusha uko yoba yarabaye mu buzima bwawe. Iyindi ndirimbo ni indirimbo yitwa Mukunzi wanje y'umugwi Ipendo Sound. Ngo mukunzi wanje mpwemu yera, mukunzi wanje nta gihari cotuma ntandukana nawe canke nta gihari cotuma numva kubaho kwawe muri jewe. Uri umukunzi wanje w'ibihe vyose, uri ingabire nahawe, impano nahawe. Iyi ndirimbo rero ikumvishe ko mpwemu yera afise ikibanza kinini mu buzima bwawe, ikumvishe ko mpwemu yera ahari ku bwawe, ikumvishe ko mpwemu yera atuma ibintu vyawe vyose bija ku murongo. Nubwo twokwirirwa kuva ku wa mbere gushika kundi wa mbere twirukanga canke kuva ku wa mbere gushika gatanu twirukanga, ariko tudafise mpwemu yera mu buzima bwacu ntaho twoshobora gushika, nta kintu twoshobora gushikako. Iyi ndirimbo rero ja kuri YouTube channel y'umugwi Ipendo Sound uyikurikirane, canke ushobora no kubona akaryo kurikirana izindi ndirimbo bagiye bayasohora. Iyi ndirimbo ni indirimbo igira kane ivuga ngo mbega urukundo y'umuririmbyi Dudu Theophile ni y'ukuri. Ni indirimbo iryoshe, indirimbo itwibutsa ku rukundo rw'Imana, indirimbo itwibutsa ngene Imana yatwitangiye ku buzima bwacu ikatugirira neza, igatuma uno musi ivyacu bigenda neza, bigatuma ivyacu uno musi novuga ngo bija ku murongo, bigatuma uno musi warashoboye kuvyuka indwi yose ukaja ku kazi kawe, ukabona umuryango wawe, abana bakaja kw'ishuri bagataha, uno musi ukaba ugeze muri weekend ubuzima ubwo n'urukundo rw'Imana rwabaye muri twebwe. So ndakwifurije kongera kwibuka urukundo rw'Imana nubwo buri mu bihe vyo bigusugeje kuvuga ati n'indwi yanje yambereye indwi mbi. Hari navuga ngo jewe iro ndwi yambereye indwi navuga ngo itandyoheye canke indwi yatumye nicuza canke numva ko Imana yabaye kure yanje. Ino ndirimbo y'umuririmbyi Dudu ikwibutse ko urukundo rw'Imana ruhari ku bwawe, kandi ko Kristo Mesiya yapfuye kugira ngo turonke amahoro, turonke n'umwidegemvyo. Ushobora kuba uri ku kazi kawe canke uri muhira canke uri mu tundi dukorwa two muri weekend canke uri muri sport. Iyi ndirimbo ja kuri YouTube channel y'umuririmbyi Dudu Theophile y'ukuri uyumvirize, yongere ivyure urukundo rw'Imana muri wewe. Iyi ndirimbo ya nyuma, indirimbo ya gatanu, ni indirimbo ivuga ngo nta yindi Mana y'umugwi Dasha Voice. Ni indirimbo iheruka kuja ahabona, imaze amasaha make ku rubuga rwa YouTube, ariko ni indirimbo itwereka ko atayindi Mana, indirimbo itwereka ko ni Imana yonyene ishobora kuryosha ubuzima bwacu, ni Imana yonyene iri au control y'ubuzima bwacu, ni Imana yonyene ishobora gutuma ivyacu vyose bigenda neza, ni Imana yonyene ishobora gutuma dutangura indwi turi amahoro, dutangura indwi dushima tunezere
tunezerewe tukagera muri weekend turuhutse tumeze neza turyohewe. So ndayigutuye canke ndagutumiriye kuja kurikurikirana ku rubuga rwa YouTube rw'umugwi Redasha Voice, uyikurikirane. Ni indirimbo ubona ko ari indirimbo bashoboye gukorana n'umugwi uri muri Canada hamwe na bari mu Burundi. So ahari ni sitro nashaka kuvuga, ariko ahari nashaka kugutumirira kuja kuyikurikirana kugira ngo wumve ko muri weekend aho wumva ko Imana yagutaye, ariko wumve ko atayindi Imana, ni Imana iryosha ubuzima, ni Imana iryosha weekend, ni Imana iryosha indwi yose, indwi yacu ikagenda neza, bigatuma akazi kacu gatera imbere, akazi kacu kagenda neza, weekend yacu igenda neza mu muryango, mu bagenzi, mu nshuti. So ndaginje rero ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu, kandi ndabifuriza mugire weekend nziza, mugire weekend iryoshe, weekend y'umunezero hamwe na Weekend Choice. Murakoze, mwarahezagiwe.